bula bula muraho neza ndabaramukije cyane abakozi ba Sandi Umoja TV no musimwumvise yuko ntanguranye salutation ebana ikaze sana iyo salutation nayo kuri uyu mugabo niyo mpamvu mwumva ndayibuze yap Alvera kuri micro ndabaha ikaze cyane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugomba tuganire ariko nizera ko mumeze neza ndabasenge kugira ngo Imana ibahamagara meza kugira ngo muze muradukurikirana ibampere n'amamega menshi mushishikare kudukurikirana muri benshi yap ngege akaba ari wari nyuma ya kamera ndi kumwe na Danny Stone niwe tugiye gukorana ikiganiro kuri uyu munsi impamvu ngoze kino kiganiro ya mpamvu ya mbere nuko naragishaka kugikora impamvu ya kabiri nuko narose umuntu arenga umwe iyo umuntu arenze umwe bakaba babiri cyangwa batatu bamaze kuba benshi ansaba ati turakeneye kumenya Stone wari we turakeneye kumumenya byimbitse ndavuga nireka ndamwemvite kugira ngo tuganire Stone umeze neza nuko ndameze fresh umeze neza nawe meze neza wa Diamond tije no kuvuga mu mutwe wapi nyene juste oya ni kwafe nyene gusa muzindi urumva impamvu bakunda kuvyita uko ni kubera ko ngo ako kantu kazanye Diamond abantu bimuca muramwigana uko kuntu mugenda mugasuka ibintu bitatu mu mutwe iyo style basi oya hako umusana jendi ukanageza kubishira ari bitanu na Diamond atarigira bikora yago ko Diamond ari wazwi kundusha niyo mpamvu bacavuga ko wenda namwiganyewe ni kuvuga Diamond ashobora kuba yarakuriye kopi ntibabimenye birashoboka warukumbuye cyane turaguha ikaze kuri Sandi Umoja TV busange nko mu rugo Abrama sha murakoze sana kunyakia kandi kanize ko umeze fresh mwese aho muherereye ngega semze umwanya waratwitse ni kubera ko ndabibona ibintu bimwe kuva film umwanya isohoka byarahindutse so ibintu byarahindutse of course kimwe mu bintu byarahindutse kuva umwanya isohoka ni nyicane ubu nasigaye nifitiye confidence irenze kubera ko bicabinira kuvuga ati umuntu wari wese yoza kundondera yani muri ubu buryo imbavuga byanga bikunda yaje kubera ko anyize even ukungere twayabona ibikorwa twakoze muri film umwanya mucamake umwanya yanyongereje confidence no kwizera 100% ivuga ni byanga bikunda yani rero nibindi no shobora birenze yego yani Danny Stone niwe tugiye kuganira rero kuri uyu munsi turagomba ngo udusangize ubuzima bwawe ni ikintu cy'ingenzi aho ugeze uyu munsi ndabizi uko wanyize mu bintu byinshi bitandukanye urabizi yuko hari ibintu bimwe umuntu akora yigiye ku bandi hari n'ibintu bimwe bihindura umuntu kubera ko yavyumvise kubana akavuga ati naka byagenze uko nanjye ndamuse nkoze uko nibaza yuko byogenda neza hari n'uwundi muntu ushobora gusanga inyuma ya kamera umwinspira akaba yifuza kumenya kugira ngo amenye ni gutubaye kubera ko iyo umuntu agukunda wese kandi akunda kukwigira ku bintu cyane bigatuma agera ikirenge mu cyo wawe akagera kure ikaze cyane shaka bisa ndahari so bizi ko nduwawe wose nuru wanjuro kwa sense oya muri kino kiganiro nduwawe wose mbaza kira kintu cyose ukeneye nyene je detail kwishura sinabijo ikintu rero dushaka ngo utuganire kano kanya turagomba ngo utuganirire ku buzima bwawe Danny Stone turashaka kumenya kuva kiri umwana mutonya Danny Stone ni muntu ki yavukiye he ahantu hitwa ngo iki afise abavyeyi bose ibintu nk'ivyo yize hehe mu buzima bwiwe yabaye hari umuntu ameze gute yakuze ari umwana ameze gute amaze gukura yabayeho gute nivyo dushaka kumenya okay ivyo ndazishurira rimwe cyo kugenda baza kimwe rero nukuvuga ngo kano kanya ni wowe muntu ufise ijambo ugiye kutuganiriza kano kanya kandi rero reka gutuma nicaruko egera ngaho imbere kugira ngo mbashe kugushikira kuri muremure we urakoze nyene amazina y'ukuri nitwa Niyonkuru Dennis hama nyene navutse muri litaki 29 z'ukwezi kwa gatatu muri 1993 ndakoze kandi sugugu ibyo sivyo bingira umugabo kuko imyaka nibiharuro ahubwo ikorwa nkora nizo bingira umugabo sirabijatena ababado we navuke ngamu Kamenge kuri Rwakarede niko mama wanje yambwiye hama nakuriye ngamu Kamenge nyene hama cetuvanganya tuja mu Gatumba niyo natangiye kwiga ishure rya ngo mu wa mbere gushika Stone mu muryango iyo bari umwana wa kane w'umunani muvukana muri abana banga 11 ariko nyene turi umunani muhira
nukuvuga ngo abo bandi bari inyuma yawe batatu ntibagihari cyangwa ni bo hagati n'abinyuma hariho babiri bari yani batangura n'umwe umwerereze ngaho ikomereze ni kubera ko nari mfise amasiko yo kukakubaza hama nkaba narize nayibe amashuri mu wakanga mu indwi mu mwaka w'indwi uri sire yego amashuri atangura wayize he mu Gatumba nahize kuva mu wa mbere gushika mu wa kane nca ndadubura nca nongera kandi kwiga ngako Bafaransa mu Kamenge gwera mu wa kane gushika mu wa gatandatu hama mu windwi nca ndagira boro kuri amashuri twa Saint Charles nca birandambira ndabiheba. Impamvu imwe mu mpamvu nyinshi zoba zaratumye ibishuri ni nkiyaye? Impamvu ni kubera ko nyene turi mu ishure nkine muri primaire baranyigisha bakambya ngo kimwe guteranya kimwe ni bibiri, bibiri gukuramwo kimwe ni kimwe, ngo kimwe gukuramwo bibiri ntibishoboka. Abagenda ku ishuri nabo bakagaruka bari muri secondaire bakababwira ngo kimwe gukuramwo bibiri ngo ni mwenze. Urumva mucaba kivyo ivyo batatwigishije mu wambere tugiye ko bidashoboka mu yari muri secondaire bashaka kubigira nk'ibishoboka. Niceza kumenya yende bwa wundi rero nimba ibintu twiga imyaka 13 yani babishatse twovyiga imyaka 3 yonyene urabona cyo twashemvuga nta mpamvu ro kwiga iyo myaka yose mu gihe bisa nka umengo umuntu yazanye bino bintu by'amashure afise deadline ivyo yapanze ko mushamake agenda shira abantu yabatwaye uko ashaka we nyene ivyo nezo nase Stoni umusi wa mbere yabaye umuntu wa hafi mu ishure yabaye wa kangahe? Wa gatanu. Umusi wa mbere wabaye umuntu wakure mu ishure wabaye wa kangahe? Wa gatanu duhereye inyuma. Nuvuga ngo hatse kuba wanyuma Imana irakinga. Hari habaye ko kugira ngo hako kuba wanyuma wari ka mu kangahe? Niga mu kane ndavyibuka. Niga mu kane. Sasa urabona kera tuba mu Gatumba ubuzima bwacu nabwo bwari bwiza sana gusa nyene twarashima ko twari duhumeka. Sasa arukuntu abigisha usanga batuma abanyeshuri abavyeyi atari ko bakoze ikoze ahubwo kugira ngo babone kandi cyo genda no kwishuri nambaye imiguru cini ntabira twambara kubera iki nyumva mwiri wacu twari abana benshi twari abana benshi ubwo urumva nyene abavyeyi bacu bagerageza gukora ibikwiri ugacu usanga wenda babikoreye batanu hano ugasanga Jesse nshikiriye nukuvuga ngo mu muryango nta bushobozi bukwiye bari bafise kugira ngo bashobore kubasatisfeza mwese kandi twari benshi ego muri kimwe mu bintu tutarabandanya naho warugeze muri kimwe mu bintu wize ku muntu yishobora kuba yarahezagiwe urazi ko akunda kuvyita ngo numehezagiro kuronka uruvyaro bwinshi ikintu vyakwigishije wewe ufatiye ku byo wabonye muri wanyu cyo bari ngiki kugira abana kuvyara uruvyaro rwinshi ko ari umuhezagira api nta muhezagira uzozira mu kuvyara abana benshi kubera ko kenshi iyo by'abana benshi arabukunda sana kuruta abandi kuko bafise ari benshi nyumva mucama kintu umaze kurutisha ibindi bintu wose umuhezagiro akenshi umuhezagiro uzushimisha byose noneho twikomereze umaze kurangiza ishuri nako umaze guheba ishuri nyene umva naceri nangura kwiga icyongereza ndiga icyongereza nyene ndakimenya hama sasa bivaye no kungene rero nabona ni je ndakine kuzoba umuntu atandukanye urabona sasa ninaje mvuga ni mbega nigiye kintu kizontera jiste kuzoba umuntu akwiriye apano nkeneye kuzobawe navuga ati rero nimba mpevye amashure kandi nabwo kuko maze gutahura neza yuko umuntu azeni ibintu by'amashuri ashaka kudutwara uko adushaka nizari bisobanuye ko ubuzima buri mu ishure kubera ko Imana yaremye imyuga myinshi yaremye abantu bakunda ibintu bitandukanye ndavuga rero ati muri ibyo bintu bitandukanye nikiye kintu basi nofuma nkora cyo tuma amba hafi y'umuryango wanje ndavuga ati reka ngende mu byo gushona ndagenda kwiga ibyo gushona nyine ndabimenya ndagenda muri nuze nyene kugira ngo banyigishe iboro byo gukata nyene kugira ngo yani atari yenzo ndashira iwanje nyene aho nzo bafi y'umuryango wanje aho hari mu mwaka wa kangahe igihe wagenda kubyiga ukiga icongereza ukiga n'ibintu byo gushona amashure musaba amashure nayevye muri 2010 ndagenda kwiga ivyo byo gushona ndavyiga imyaka 2 ariko sinabyinjiye yani ndavyiga ndabimenya ariko sinabyitaho ngo ndabikomereze so igihe naje guhura na Sente tumaze kubana nawe
niho naciye mvuga rero byanga bikunda ngaho ubuzima bwanje bumaze kuba ubutandukanye. Ubu rero ngomba gushitsa mu ngiro bya bintu wa mwuga nize. Bishabasaba rero nshaka yikomba umutayere kandi nkaba n'umukinyi kuko kuba umu acteur nizo zari inzozi zanje. Stone mu myaka yiwe ya kuva ku myaka 13 kugeza ku myaka 22 yari umuhungu ameze gute? Kubagana cyane kweri. Yakubagana mu buhe buryo? Nyene abona ari ukuntu usanga abana tuba twizeza ibintu ariko usanga nizo twizeza kugira ngo nyene dukore ayo mafuti nyene. Kuko mu myaka 13 nari ngira umunyeshure narasiba ishure nyene nkaye warajya minervare. Oya ivyo nizigeze biho. Uzi kubera iki? Kuko nubwo byari bimeze ukonya naratahura neza yuko abavyeyi banje yani bakora ishoka byose kugira ngo nige. Niyo mpamvu nashobora gukora ubwo bugoyi bwo kugira iki bwo kujya minervare. Na nico gituma biri mu bintu byanuniye guheba amashuri ko ravuze ati nubwo nzokomeza amashuri sinibaza yuko yani cyo nzobacu muca bakiye nabonye impano honyene mfise ntabwo insaba kuba umunyeshuri. Cyobwa nta mpamvu rero y'ayo mafaranga zora bayariha kandi mugihe nyumva neza ko nakeneye kwiga. Bicane nyine gukora nyine ivyo nkeneye. Ni gusana narasiba ishure kwe ico kimwe cyoco. Ubwa mbere ukundana n'umukobwa byagenze gute? Nako bwa mbere ukunda umwana w'umukobwa? Navyo nibuka nuko riyonje. For sure. Noneho umukobwa wa mbere base watanguye gukunda hari ryari wabigenje gute kugira ngo umukobwa umubwire ko mukunda? Okay, umukobwa nambwiye ko namukunda ndabyuka nari mu Buganda Ndi mu Buganda twarimbana muri eglise. Sasa muri Uganda nari umwanditsi nyine kinana nawe tukanaririmbana muri ko harimwe. Sasa twari close kandi twatubana no mu rugo. Sasa abantu bacagenda baza bavuga ngo Stone na Naka barakunda na Stone na Naka barakunda na Stone na Naka kandi atari ivyo. Hama nyene bira umunsi umwe bashaka kuri tabe kuvuga ni bagiye kumpagarika yani muri chorale ngo kubera uwo mukobwa. Nanje rije mu kima rivuga ngo dukundane. Naje n'umukobwa turakundana kandi ago dukundane zo bo biyumbira. Ako bagiye kumpagarika. Kandi na bisi cyambere na mbere ubwo umuntu akundana ari wenyene. Kugira ngo dukundane ubaza ko kubigiramo uruhare tugakundana. Ariko bace bahagarika jewe kandi nawe urimwo mu rugo rukundo. Ni kuvuga ngo baraguhagaritse wowe uri ku mukobwa ntibamagarika jewe, you know. Cyanavuga rero je mu president wa chorale ngomba ndamukubite kuko of course we niwe narindiyo. Kandi uwo mugore yani mu president wa chorale twara abana mu wira. Nyene. Hama nyine umukobwa agumuka nyine ndavyibuka nyine wacu ndamubwiye ati none nimba abantu bose ko bavuga ko dukundana let's date reka dukundane. Nanye nacara abyemera nyene ariko ntabwo nanzi urukundo rwarigo. Abwiye naje gutahura urukundo rwarigo ni gihe byasa nkaho umengo urwo rukundo rwacu rutangwe rero yani kugenda ruhera. Niyo naje kumubwira ni atanguye gumera juste nk'ubuhinduka ukuntu namusavye umwanya akawunyima amadenga je namubwiye ati none wowe ni kube kunkorera ibiyinya kweri bikanja ariko byose nagona nizivyo yani ico bisobanura cyo namubwiye ati reka duhebane. Uwo munsi ndavyibuka hari saa 6 tugomba gufungura saa 6 y'umuraba. Birananira gufungura gushika ndamamaga ho namubwira banzuze kwanza ngahana umva yene nariko ndapfini byo sino bishobora ni gute no baho ntago visewe oye no kujya birananiye kandi ari je ndamukati. Sasa acarambwiye ko question ntari cyo nagenda fungura cyo ndibaza ikibazo cyo bujuju ni nimba ari je ndamukatiye nkabura amahoro ejo ni yampeba wewe nzomera gute. Umva goro muzi canangura kwiga kubaho nyene ntamufise yapa. Sasa yani iyo yani bwo buzima bwanje n'uyu munsi yani mbana n'umuntu atari kubera ko cise yani mvuga ni ndamubuze ko nopfa ahubwo nkora ibishoka byose kugira ngo sindamubure ariko apana kuvuga ati ngo ndamubuze nopfa. Urako urabizi yuko umuntu mu buzima busanzwe asanzwe ahinduka n'ubundi urashobora kubona anytime. Stone yarabaye umusore kandi ndabizi yuko igihe cy'ubusore wakimazemo igihe kinini. Uri imbere ya kamera ubu hari undi musore ashobora kuba ariko aritegurira kubaka akeneye kuronka umufasha ni hehe nama umugira? Akenshi ibiyinya wenda shobora kuba nkunda kubibwira abantu je kugira ngo mbane na Cynthia ntabwo nagishije inama umuntu wari we wese urabona kuko ivyo ni ibintu bitugaruka ko twebwe bwacu kuko urabona nk'ubunya Alvera ndamusemvuze ni ngiye kubwira wowe Alvera je shaka kubaka we ndashaka kungisha inama kugira ngo mbashe kubana n'uyu muntu. Umva uraza kungisha inama
ijya namuza kungisha uvuga Alvera ko ambwiye ibinya kandi afite experience y'ibi bintu reka rero ngende kubana n'ujya muntu si kandi mu gihe ujya Cynthia ntabwo ari wewe umva wowe ufite experience y'uwawe ubwawe ntabwo ari ujya mukobwa naho nashobora kuvuga umuntu wese avuga ati ngo ushaka kubaka ngo kora ibi nibi ahubwo unovuga ni umusore wari weza hari yani yishingira avuge ni jewe yani nimba ngiye kubaka nije ndabihisemwe ubwanje nugende kubera ko ngo papa wawe ubona ngo papa wawe na mama wawe babanye nk'imyaka 40 batarigira bashwana urabona nka papa wanje na mama wanje sije papa wanje n'umupasteri isi je nakuze no yani ntarigira numva papa wanje afokira mama wanje cyangwa kubita mama wanje ariko nubwo byari bimeze ukonya ntabwo byaciye binira kuvuga ko ari perfect abona yani nishizemo mvuga nti agati papa wanje na mama wanje nta numwe nabibajije ariko nabajene agati papa wanje na mama wanje ariho umwe yihanganira uwundi argi umwe akoshe uwundi akamwihanganira akamwihanganira muzabage bagenda bihanganiranirana ese nyene ibintu nk'ivyo cyane cyo gituma je navuga rero naje sinkeneye kubaho nka couple papa wanje na mama wanje kuko bo nibo je ngomba gukreana je wanje basi kuburyo nabandi bazobitubonera bavuga ati bajya abantu of course kamwe nayo wana mu comment bavuga ati hari bavuga ati ngo je na Cynthia turabera yani turaba inspire kwa nyine kuboro nyene mushaka ivyo bikanshimisha kubera ko yani n'ubuzima twatanguje ubwacu tutateye copy ku bandi urumva kuko abana bavuze ati ngo ndababwiye ati ngo ukungire bashaka kubigira bashaka kwishinga ukungire je na sister watumeze ariko ndugashusanga ntabwo bazi ibinogo twagiye dusimba ukungire bingana bashaza kugira rero ukungene bagenda ngukungene abatanguye kubaka bakungene babikoze yani ivyune bya bigo gusaba bizasa niyo umuntu arabusa keye ikintu cyo kavuga ati naje ngiye gukrera kino kintu canje yani kize kizane itandukaniro kanaka nabana bose bavuga ati bashaba bajyana je ndabafana ya Stone uno musi kano kanya umusore mugenzi wawe araho ari abasore baraho basamye nka jewe hano ndasamye urumva usanga nta gahunda yo kurongora kandi bafite imyaka 40 vraiment ntibiyumvira kurongora impamvu batiyumvira kurongora ni kora ko batabona impamvu yo kurongora niyihe mpamvu ubona woha umuntu yo tumaza n'umugore mu nzu impamvu naho umuntu yo tumaza n'umugore mu nzu kurongora muri kuri wowe bisobanuye iki kuburyo wumva uramutse udafite umugore cyangwa kubaka ari cyo kintu cy'umumaro gusumba umuntu yo bumusore oya igena nindi umusore ubusore bwanje nibwo bwari bw'akamaro ariko no muzi kunyenda umupapa ubupapa yani ubupapa bwanje nibwo kintu cy'akamaro ahubwo cashingirira kuvuga ati none no musi ndi umupapa of course mbega ndi umugabo nyene nk'ivyo sasa ujya muntu nimba ari yanya ashobora kuba avuga ati ngo na gahunda afise yo kubaka wenda ashobora kuba yani akoresha impamvu ibintu yagiye ahura navyo yuko ari byo bimutuma kudashaka kubaka no sindiko mvuga urabona hari ikintu ukora ukabugikora kubera ko abandi bose bagikora nigi ukora ikintu kukubona ko gikwiriye kugikora ndiko nshaka utanga impamvu yo tuma kano kanya umuntu wese avuga ati sha kubwiki kintu naje ntegerezwa kubaka bubake nyene ni bubake guys ni mwubake kubera ko no ikibazo cyanje ni wacumvise kuko nutaha impamvu kavuga ati jewe urabona basi ndaguha urugero ubu ufise impamvu kina filme sivyo urayifise none ubatanga impamvu yo tuma umuntu aja kubaka akagira umugore mu nzu kuko iyo umuntu musoma kiba bijyoje urabona nk'ubu unye kuko ibintu nabona ndi je nyene ubunya tubibona turi babiri nikiri cyo bakinji inyuma yani sisi rashobora kukimbonera cyangwa je nkakimubonera mucama ke ndumviye mpamvu nyene nibihagije ariko rice bibara ni ndugiye kubana nawe ariko apana kuba ndabivuga apana gufata ngo umwanya ngo wiga ujya muntu ujya muntu umugire abo ushaka ariko apana kuvuga ati ngo urumva saza kubera ko je ngiye kubana na Alvera n'umuntu nyabaki ngaca ngenda ari yakwangiga mubwira ngege unoje kitumze miore demu nampendaka wendi nambye ni muto waye ngege kuko musanzwe mukorana afise ivyakuziko ariko niyo wiyizi cyane je rero tumaze tubanye nkaza gusanga izo ngege yambwiye sikuri umva tuzotandukana byanga bikonda ayigamana cyizema bigiye kubana yani na Alvera yani ikizoba cyose nyene je nzocihanganira kandi kiru kimwe niyizeza kuva igihe naje kubana na sisi nta kintu na kimwe umugore abaco atari umugabo wakimugize umugabo ashatse aramugira umugore akaba yani inyamanswa cyangwa umugabo nyene abishatse yogira umugore akaba perfect woman mwisi kabisa
Stone ndabizi ici singoma nakikubaza ahubwo ndakizi uri umuhungu wakundanye n'umukobwa arenze umwe cyangwa babiri niye experience wakuye mu rukundo ushobora gusangiza abandi experience hoya muzero ni umuntu abakundanye n'abantu benshi atandukanye na experience akuramo ahubwo genda kuramwo ukujyani ukwicuza kwinshi niye experience oya kwicuza nabwo ari experience urabona ugiye mu kintu runaka iyo kitakwishe kiragukiza urumva ariko nta kintu gishobora kuba ku muntu kitafise cyo kimara gishobora usiga kikubabaje gishobora usiga kikononeye ibintu ariko muri kwa konona ibintu ubuzi byagenze gute kugira ngo kino kiriconone kare hatanguye gute urumva kugira ngo jewe Alvera ninde ndaguhemukira wicuze ni for example nuko waranyizeye burya umuntu wizeye cyangwa umuntu haye umwana wawe ukamana n'urukundo rwawe ni waguhemukira nawe wa muntu ataca ku Mariya cyangwa harengana nawe yo kubira ntuzisubire kumvugisha aricyo babigutwaye rero waranyizeye umwanya wawe umurukundo rwawe ndaguhemukira uricuza experience wakuyemo aho ushobora kukuramo experience muri ico kintu nico kintu ndiko ndakubaza rero mu bakobwa bose mwagendanye umwanya wamaze mu rukundo kanaka nihe experience wakuyemo ikintu ushobora gusangiza abandi kano kanya bakiri batonya kutaganira n'umukobwa dukundana umwanya muremure kubera iki kora ko nyene ujya mwanya muremure tuba tuganira nivyo biza gutuma ejo habo kwicuza uvuga ati wa mwanya natakarije ubusa kurujya mukobwa kandi akenshi biva no kumwe usanga duba dufata umwanya muremure mu kuganira amajambo menshi ivyo nyabice biba bigoye abona nk'ubu je buri munsi nza ndakubwira buri munsi Alvera amajambo menshi sije amundi agacaza nyene akaza nyene yani akora ibikorwa byinshi yani kuko umutima ukorana n'ibikorwa amatwi agakorana n'amajambo umva jozo urunyumva ariko umutima uzawumvira ujya mu n'ibikorwa nje gituma navuga ni mu gihe cyose nkundana umanda bibona ku ma status ugasanga nk'umuhungu cyangwa umukobwa ya postinze yaganiye na boyfriend we cyangwa girlfriend wiwe hafi amasaha nk'atatu cyangwa amasaha 5 none nkibaza nimba yofata amasaha 5 bako baraganira kuko ndazi ko atari business baba ariko barakora ejo bizohera ejo baramutse batandukanye rero aje washa ya masaha yanje nagize ikinyamva haca nko kwicuza cyo kintu cyo gujenye nakuyemo sishobora kuganira n'umuntu ivy'ubusabusa of course na senti wa yani na senti wanje no gutubana ubunye nitugiye dufata umwanya muremure tuko turaganira ibovyo tuba tugana tuvuga ati ibintu birukunuku dukore gute nyene ibintu nk'ivyo none nk'amasaha dodo je ngafata umwanya we turakundanye Cynthia ndaguhaye amasaha 2 tuko turavana kuri telefone urandaje ijoro biraheze turahebanye nkasanga umwanya umuhungu wa kabiri akangiruka vraiment uwo mukobwa gitanga umwanya ku muhungu wa gatatu Uyasa umukobwa wenyene naba ega majority kwabekana kubika ikintu kimwe abakobwa kenshi bari mu bantu benshi nabonye nashaka kuba bahemuka urazi kubera iki kuko jewe ndamusenje gukubira Alvera ndagukunda ubishatse uravyanga urumva ariko uramutse ugiye kwangego akamubya ngege je ndagukunda nukuri kwimana yani ni nka 0,5 ngege amenikata bashobora kuvyanga ngege amenikata nyaki reka ndakubwira ikintu uzi kubera iki Alvera mwebwe bakobwa muraniza ati abagore cyangwa abakobwa bafise ubwenge bwa gatandatu arizo mbaraga nkiyaza twebwe abahungu je no twaba dukundana nakubwira unazi ikintu kimwe Alvera je ndashaka ko tujyamana kandi dukundana ukavuga ati wapi ntibishoboka ariko wowe uramutse ugiye kwakubwira ngege kwambwira kuri ngege numva fo ndashaka nyene tujyamana sha kiresa ari kiremba kiresa ari kiremba akomeye ntabwo ashobora kuvyanga muce makirero kiya kintu cyose niko nkina bivuze kiya kintu cyose kiba muri buno buzima tubamwo abagore cyangwa abakobwa mubigiramwe impamvu urumva kuko wowe utaranyemera nta kintu kimwe gishobora kuba of course Okay, ni Danny Stone ariko arategura filme yitwa ni Monster Beasts The Beast ni inyamaswa akaba ari filme ariko arategura turashaka ngo ugire ikintu YouTube ko iyi filme izosoka ryari ni filme imeze gute abantu bitege ico gukora ko kizoza kimeze gute na cyane ko ari yo filme yawe ya mbere ukoze nibaza yuko uje kudukura kweso naho yashaka wakura kwiyo shangaye nawe wani urabizi ko ndanakuba urabize ya gutse nyene nyene iyo filme inyamaswa yere izosoka itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ego nukuvuga ni filme imeze gute abantu bayitege ko igikorwa kizoba kimeze gute
uzukuri urabona hari igihe umuntu ushobora kumuhekenyera ukamucira ku akantu gato gusa kakamutera amatsiko yo kuja kurabikira nyine urumva inyamaswa yani filime yitwa inyamaswa ariko tuzokina n'abantu mbega iyo nyamaswa yoyo izobarinde kandi tuba tuzi neza ko atakiremwa muntu kiba inyamaswa nimba muri iyo filime ari inyamaswa urumva Vera shobora kuyivuga ari yani ari abastare benshi urumva ari abastare benshi nashobora kuyivuga gise nyine mu ncamake kungene ibimeze ugaca usanga barayikoze no musi nyene je barayisohoye ejo je ndayisohoye ngo kungira bivuze bino bintu ngo niganye Diamond agacavuga Stone yiganye naka nyene gusa inyamaswa ni jewe nigenze bandi inyamaswa ndabivuze yapu ni filme tugomba tuko turategura izosoka muri uku kwa12 Imana idufashije kubera ko murabizi yuko umwana w'umuntu arategura ama Imana nayo igategura ivyayo ariko murabizi yuko nta gikoga kibikigira kivi wacu twama dutanga ibikorwa vyiza kubera ko Imana iba yahezagiye turabatumiriye rero mwese kuba muraja kuri Danny Stone mugakora subscribe kugira ngo filme ni yasohoka muzuce muja kuraba nabwo ari kuri channel ya YouTube izoja kuri channel ya Danny Stone and the Siseko yani channel ya twitwa Stone and CC bakari ari Dennis Stone ako nyine bakunge twagenda dushira yani utu video turi babiri nyene dukorana Genesis abantu abafana zabandika tinone bumva bakaza bandika Stone and CC turabakunda Stone and CC turabubashe Stone and CC muratwigisha Stone and CC muratwispira nyene bumva rero Stone and CC ikira domine umva cyo duhindura izina rero cyo tugira ati Stone and CC kind of course nyene yani ni Stone and CC yani channel ni Stone and CC amakora subscribe kubera ko nyene cyo gikorwa nikize kibana Stone kandi gusabuze ko turamukiriza madame wawe shayago kabisa tugushimire no kumwanya wawe ishana kuri mwe ndabashimiye sana nyene kunyizera ndabashimire n'abantu mwese mwafashe akanyamakara kino kiganiro cacu abakonzi ba Stone mwavyose ko afise ibikorwa gishasha kirimo gusohoka nako dufise muravyumva mwitegure izo zari filime imeze neza kandi turabakunda cyane rero mushishikare kudukurikirana muri benshi naje ndabemera yuko mfise gishasha ndiko ndategura vuba kandi kizoza ari ciza cyane ndakibatuye basho ndakiravye nza numva n'umutima wanje wuzuye amashimwe nacuruvuze nyene ico Charvera cucu kizaza gikora babandi bose kwa jina la Yesu ndabashimiye rero murakoze cyane kuba mwadutije umwanya wanyu ngege yambwiye ngo ndabaramutse cyane ngo arabakunda cyane rero Imana ibaho umugisha turabakunda mugiraho muba mubaho ciao ciao